Ku muhingamo wo kw'igenekerezo rya gatanu ruhumu no mwaka, umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Reverien Ndikuriyo ari kumwe n'icegera ciwe ca mbere nyakubahwa Space Caritas Njebarikanuye asanzwe ari imvukira y'intara ya Gitega, yarifadikanije n'imvukira zo muri iyo ntara mu birori vyo kwigina isabukuru y'umwaka urangiye, Gitega ibaye umugwa mukuru wa politike. Ibirori vyabereye mu bigo vy'ihoteli Tropitel, bikaba vyari vyitabwe kandi n'abanyacubahiro batari bake hamwe n'imvukira z'iyo ntara, na cane cane umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD General Major Evariste Ndayishimiye, buramatari w'intara ya Gitega Venamani Irambona, uwahoze ari umukuru w'igihugu nyakubahwa Sylvestre Ntibantunganya, ashinga amateka batowe muri iyo ntara, bamwe mu bashikiranganji n'abandi bategetsi n'abagwizatunga batandukanye bo mu ntara ya Gitega. Ivyo birori bikaba vyaranzwe no gusangira akavunamusase n'amajambo atandukanye. Mw'ijambo yashikirije, buramatari w'intara ya Gitega Venamani Irambona yaravuze ibitare bike vy'iterambere vyaranguwe muri iyo ntara, ariko ko intambwe ikiri ndende. Mu makomine rero yose, mu bisata vyose, hari ivyagiye birangurwa. Hari ivyaranguwe birahera, hari ibitashoboye guhera, hari ibikibandanya, ariko kandi hariho n'ibindi tubona yuko ari ngombwa ko vyobandanya bikorwa. Turashima yuko bwa mbere hoho umwimbu wagenze neza, twarateye intambwe naho muri ico gisata tutashoboye kuronka ikibanza ca mbere, ariko dufatiye ku bibanza twahora turonka twarabonye neza yuko twateye intambwe kuva kuri 13 tukaja ku 9, urumva yuko iba ari intambwe, kandi tukabona yuko hari amashure vy'ukuri yagumye aronka ubushimwe kubera yakoze neza. Turashima yuko abenegihugu na cane cane abarimyi n'aborozi bagiye ku kivi, aho vy'ukuri ubu tubona yuko inzara turiko turayitsinda. Hari kandi ibikorwa muri ico gisata bijanye no gukingira isi, aho muzi yuko hariho imikobeko myinshi yaciwe, ndetse harategwa n'ibiti vyinshi, ubu ndetse hakaba hariho n'ivyaro turiko turagerageza gutera kugira ngo turabe yuko twokingira isi. Ariko rero nabamenyesha yuko ahangaha impinga ikiri ndende, kuko ahakenewe gucibwa imikobeko hose ntiyarahera. Ntituratera ibiti ku misozi yose kugira ngo tuyambike. Mu gisata kijanye no kwakira ingenzi, ahantu canshirako ndetse n'ikijanye n'urudandazwa, turashima yuko makomine atandukanye hubatswe amasoko menshi kugira ngo urudandazwa rushobore gukorwa neza. Mu gisata kijanye no kunguruza abantu n'ibintu ndetse no gutunganya igisagara, nabamenyesha yuko naho nyene turiko turatera intambwe. Na cane cane tubakeze mwe nk'imvukira abanyagitega kubona mwarashoboye kwiyumvira vy'ukuri mukaja urunani mugashiraho ama agence yunguruza abantu. Turafise agence Volcano ivuka gahe Gitega, yari yahano kure mugahe havuye izamurwa mukuru wa politiki, urumva ni Volcano. Tugashima ishirahamwe ry'abanyagitega baciye bashiraho agence Jibuko. Turashima kandi yuko hariho amabarabara menshi yubatswe na cane cane mu ntumbero yo korohereza abantu biyunguruza bava mu ntara ya Gitega canke bava mu zindi ntara, bikoroha. Aho n'ibarabara riduhuza n'intara ya Mwaro ririko riragenda neza, tukamenyesha ndetse yuko n'ibarabara rihuza intara ya Gitega be n'intara ya Bururi ibikorwa vyatanguye ifaze ya mbere, ariko amafaranga ariho ashobora kuzotuma iryo barabara rikorwa gushika ngaha anye Igitega. Tukanashima kandi yuko hagati mu gisagara hariho amabarabara mubona yuko yubatswe, ndetse tukaba twaranaronse n'ibarabara ridufasha. Ubu kiretse abajeje umutekano basamaye, nta gikamyo gica hagati mu gisagara, oya acaca ngaha inyuma maze akarengana adaciye mu gisagara
kandi vyatumye amasanganya agabanuka. Turanashima kandi ikindi kintu gishasha c'akabirya kijanye no kunguruza abantu hagati mu gisagara, aho vy'ukuri twaronse abantu bitanga, abantu bagaragaza ko bakunda igihugu n'intara yabo. Hari abantu bagize bati twofuma duhomba mugatuzana amabisi aza korere mu gisagara iwacu ca Gitega, kandi baciye batuma n'abandi baca bakerebuka. Turashimira cyane ishirahamwe Volcano ryabaye irya mbere kuzana amabisi ahangaha ahanye mu gisagara. Turashimira kandi n'abandi baciye bakurikira, ahantu uvuga ishirahamwe Otraco, hari n'abandi basanzwe bafise amabisi mato mato amayas baza bahejeje kuyasiga ejo bukera azoba ari mwibarabara. Tugashima n'abafise amataxi baza bahejeje kuyasiga ejo uzoza mu gisagara akeneye taxi azoca yibona maze agashobora kwiyunguruza neza. Muri ivyo birori Venamani Irambona yarashikirije impapuro z'iteka ku bategetsi bitanze gusumvya abandi mu iterambere ry'iyo ntara n'abagize uruhara rudasanzwe mu gushira mu ngiro umugambi w'uko Gitega ibe umurwa mukuru wa politike. Aha twavuga umukuru w'inama nkenguzamateka yafashe ya mbere mu kuduganisha icaro c'ubwo rwego Gitega. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nawe akaba yagize uruhara rudasanzwe mu vyo kwitegurira kwakira umurwa mukuru wa politike. Abandi baronkejwe impapuro z'iteka n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD General Major Evariste Ndayishimiye, umushinga amateka George Nshimirimana, Agwizatunga Constantin Ndikumana, Venerani Kazohera n'abandi. Mu ijambo yashikirije, nyakubahwa Reverend Kuriyo yavuze ko ari iteka ku ntambwe Gitega ishitseko kandi kwibwirizwa guhinduka mu vy'iterambere. Dushimire Egoromatari n'ingene na twebwe twaje nk'abashitsi batwakira. Twaje nk'abisanga. Twaraje batwakira neza, baradufata neza, barakwiga dukorera, nta na kiwe twabuze. Mbere abantu benshi baramenyeye ko batari bamenye rero Igitega, nabonye abantu batari bake bamye baza n'abandi bazoza. Dushimire abantu bariko baragira kugira ngo ingenzi zironko zishikira. Twese hari abantu b'abagenzi bavuga ati tuzogusanga Gitega canke Bujumbura, mugabo karabuti Gitega sawa, lakini Bujumbura niho mbona nobakira neza. Ako rero kaneza nako nyene kave hariya kaze ngaha.